nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'Amatayo mweranda n'Amazwa mukama. Muri irya minsi Yesu yagarutse mu ntara iwabo akaja arigishiriza mu isinagoga ryaho. Abantu baratamarirwa bavuga bati, mbega ubwo bwenge n'ivyo bitangaro biva hehe? None urya si wa muhungu w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Bene wabo si Yakobo, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntitubana? None ivyo bintu vyose abikura hehe? Bibatera umutima mubi. Yamara Yesu we ababwira ati, umuhanuzi ntiyigera ninahazwa mu gihugu yavukiyemwo no mu muryango iwabo. Nta bitangaro vyinshi rero yahagiriye kubera ubugaba bwabo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tubandanya tuzirikana amajambo y'Imana dukura mu buhanuzi bwa Yeremiya. Amajambo twumvise mu kanya aratwibutsa irindi jambo rikomeye Yesu Kristo atubwira ati, ngo hagiye kuza igihe ngo abasenga vy'ukuri data bazomusenga muri mutima no mu kuri. Ico kintu kirahambaye kuko igihe tudasenga muri mutima no mu kuri tuba mu uruhendo rwo kwibaza ko turi mu Mana ariko umutima wacu uri kure y'Imana. Yesu harantu yigeze kubibwira abafarisayo yagira ati, mwebwe ubuhanuzi bwa Isaya bwarabarangutse ko aho bugira buti musasaka, abo bantu bansasakwa akarimi ariko umutima wabo uri kure yanje. Amajambo bene aya aho Imana itwereka ko ishobora kwemera ikareka n'ibimenyetso biyiranga bikomeye bigasanzara bigasenyuka kugira ngo ikure mu ruhenda bayo, aratwereka ko n'ubundi natwe twokwama tugaba mu gusenga kwacu kwame kujana n'umwitwarariko nk'uko tumaze igihe tubizirikana wo kurondera kwinjira mu Imana ishaka. Kuko igihe bitajanye ugusenga n'ukwama umuntu yiyumvira ati, n'igiki vy'ukuri Imana ishaka, n'igiki kibereye mu nyonga z'Imana, mu buzima bwanje, mu buzima bw'ubutumwa dusangiye, kandi tukarondera n'ubundi uwo mutima w'Imana, gushimisha ico Imana ishaka, tutarondera gusa ibintu vyo gutokesha ibintu inyuma. Uyu munsi niho bigoreye, ushobora gusanga abantu dusenga kuko umenga ni nk'ibintu bigezweho iwacu userutse umenga udasenga umenga uri ikintu c'igicibwa, ikintu c'igipagani giteye ubwoba. Mugabo ugashobora gusanga ubupagani bushobora kwinjirana n'abasenga kandi bigaca bibagora kumva ko binjiranye n'ubupagani. Ibi Yeremiya Imana yamutumye ifatiye na cane cane ku bintu mu bwami bwa Yuda barimwo ibintu vy'ubwiyorobetsi mu vyo gusenga bifatanye n'ingene Imana yaraba ibiba mu kibano cabo, ikaraba akarenganyo kaba, ikaraba gusesa amaraso y'intungane biba, ikaraba ingene bica abahanuzi, ikaraba ingene habuze ubutungane. Ico kintu Imana iragikarako gose. Abantu b'abacamanza muze murafise ubutumwa bukomeye ku gihugu, ubutumwa bukomeye cyane ku buryo bw'uko ico mukora gishobora, uretse ko kizana imigenderanire myiza hagati y'abantu n'abandi bagahumeka neza, kiza n'umugisha w'Imana ku gihugu. Nk'uko iyo mu gihugu atabutungane buhari bikwega amahano y'Imana.
ibi turamaze kuza turabizirikana, sovuga yuko umenga ni Imana ikidusuka kw'amahano, ariko Imana irareka kugira ngo amahano twebwe nyene twikwegera abanza akaducako kugira ngo aducishe ubwenge. Hari igihe mbere dushobora no gusenga tugasaba Imana tuti dukize ibi bintu, Imana ikareka bikaba kuko izi yuko izobikuramo ugukira k'umuzirikanyi wacu, uguhumuka k'ubwenge bwacu, ukuva mu bujuju. Aha rero nakaryo keza kugira ngo twese turabe yuko tuzigama umutima wo kwigaya. Muramaze kumva mu bintu bikomeye Radio Maria yabereyeho ngo ni ukumenyesha inkuru nziza kuvyara ukwigaya kwa misi yose, ukwihana kwa misi yose, kugira ngo umuntu ntiyisange ari mu bintu byo gusenga mugabo kubera kubura uwo mutima wo kwigaya, wo kwihana wamaho, ugasanga yarakorokeye mu bwiyobezi, ugasanga amajambo nk'aya Imana ishobora kuyamuha iti reka kubesha, reka kuja gukora ubutumwa muri Radio Maria, wewe uriko urabesha, reka kuja kuvugira kuri mikoro Radio Maria uriko urabesha, reka kuja gukondagura amarozari uriko urabesha, kuko ntufise umutima wavyo, uriko ukiniramwo ayandi madiri, uriko ushaka gutokesha canke gupfukapfuka ibintu vy'iwawe, udashaka kureka Imana ngo igushike imbere mu mutima igorore. Reka kubesha kuko urashaka guhisha nonaka, reka kubesha kuko uriko urabangikanya Imana na rumenyi. Bene ivyo ni ibintu bikomeye gusa imbere y'Imana, ku buryo Imana ishobora kugera ahantu ivuga iti ivyo uvuga sindaba, uraduza amaboko nkawumiriza, ahubwo mbere n'ivyo uvuga biranukira, ndabona naho ndabihungira, kuko nta mutima ubifise. Dusaba Mukama kugira ngo adukingire usanga twazimiriye aho twokirira, kuko kuzimirira mu vy'Imana ubuzimiriye aho wokiriye. Nivyo rero twumva Imana ikarako iciye kuri Yeremiya. Imana ikerekana yuko yiteguriye gushobora kureka vyose bigasambuka kugira ngo irokore umutima wacu. Urahambaye cyane. Mugani wa Kizito muri rwa ruririmbo ndangamiye umusaraba ngo hako yo guhomba yo guhomvya. Isanze itunga ryawe ryo rigutera amanyama, umutima wawe ugataka, uzopfuma iritwara, kandi ritwara izo bidutabara n'abandi baba bakize. Niwijya ku matare yawe izoreka kubera amanyama yawe uvunike, imoti gute hasi, tangure kugendera nko muri chaise roulante y'amatayo ya buri, amanyama agabanuke, umutima ugaruke. Niwijya kuri ibi na biriya ugasanga biriko birakuzimiza, uzovugira patiri uti imusenge, usanga ariko aragusabira ati Mukama bijya bitware abanza kome gatonya umutima ukanguke. Sinzi ngo umuntu w'umudandaji igeze kuza gusaba patiri ntabona. Patiri ntabona muramuzi mwese. Amusaba ati pati mpezagira ndafise urudandazwa ndiko ndakora. Caramuhezagira mu muhezagiro special. Nuko rero ndaguhezagiye, Imana igufashe udandaza utiba, ntuhindure iminzane, ntudusaba ibiciro birengeye. Aje kumuhezagiza imihezagiro nk'iyo, yari yiteze ati araza guhezagira, agira ati Mukama suka mwibanke bivyuzure, adandaje abakiriya bose batumberiwe, bose n'abagenda hanaka ubanyage naka ubazaniye wiwe. Bacaguruka baza patiri ati mbe nuko musigaye muhezagira? Ati uwo n'umuhezagiro udasanzwe, kuko n'umuhezagiro udashingira ubwa mbere ku bintu, ushingira mu muntu.
ushingira mu mutima wiwe. Mbere ugashobora gusanga uyu munsi ibi byose tuguma tuvuga imigisha n'imihezagiro ubwirimwo umutima w'Imana, canke ni ibintu gusa dushaka ariko tudashaka kugira ubuntu bw'Imana. Ibi byose uza wumva ibintu byose tuberekezesha ibintu by'Imana byari byiza, ariko by'ukuri turafise umutima wabyo, hama tukaguma duhanisha, hama tukaguma twimbana mu mizi, tugama duterana ubukokora mu migambwe, mu ntwaro na politike, tukaguma twicana kubera amatora ageze canke ibiki. Mugabo twese ugasanga duhura mu ngoro y'Imana, dawe wa twese Imana mwezi kete funga kinyo muriko murabesha, muriko murabesha. Aha rero umwe wese yisuzume, ntihagire umuntu yigira jokone n'amajambo adutumira kugira ngo twame duciye bugufi, twame twishira mu katabesha, twame twibuka yuko ugusenga kwacu nukwegera Imana nyeranda, kandi niko nayo itwegera uko turi, ariko igashaka kuduhindura icyo ishaka ko tuba. Amen.